Amahoro y'Imana abane namwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu genda kibashikiriza nkaba nitwa Pastor Nduwimana Joseph. Nkuko bisanzwe mubimenyereye uyu n'umunsi udasanzwe kandi nizera ko uza kubafasha cyane. Dusanzwe tubashikiriza ikiganiro guhindura ibintu ariko kandi uyu munsi twagomba ducishemwo intare. Kuri mwebwe rero muriko muradukurikirana twagomba tubamenyeshe yuko tugomba kuba mu bihe byiza cyane byo kubashikiriza ibikorwa bikomeye by'ibitangaza n'ibimenyetso Imana igiye imaze iminsi ziradukoresha kandi mugiye kubikurikirana mu mwanya. Hano turafise umutumire kandi uwo mutumire aje kuvuga iby'Imana yakoze inyuma y'amasengesho. Imbere yuko ukurikirana ikiganiro reka tubasabe mukibona iyi video mugire sabone mwandike Pastor Nduwimana Joseph mugire sabone kandi mushobore kuza muraronka ubutumwa ku munsi ku wundi uko dusizemo intare. Reka rero ntarasoma n'ijambo ry'Imana tubanze duhe kaze umutumire wacu abaramutse yongere yivuge mu izina hanyuma tuce dusoma ijambo ry'Imana. Kaze mwitwa gute? Jene twa Devota Mboneza nkaba mvuka mu Rutovu komine ni Bururi zone ni Rutovu. Ubwo twubakanye n'icongera Anisette umutumba n'igikwazo agacimbiri ni Musamba. Murubatse? Ego. Mufise abana bangahe? Je mfise abana 5. Ushitse ngaha kubwo kuvuga ivy'Imana yakoze. Jeshitse ngaha kubw'Imana yankoreye naje nje mva kure. Imbere yuko avuga ivy'Imana yakoze reka tubanze dusome ijambo ry'Imana twishimikiza hanyuma duce dusenga. Yari intangamarara yo kubamenyesha ibigomba kuba. Reka dusome ijambo ry'Imana dusoma muri Zaburi 124 umurongo waho ni wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Turasoma iyaba uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu nabe ariko Abisirayeli bavuga none iyaba uhoraho atari mu ruhande rwacu hamwe abantu badukurira hasi baba baratuyongobeje tukibona hamwe uburake bwabo bwarurumba kuri twebwe amazi aba yararengeye rwose isuri iba yararenze ku bugingo bwacu amazi asuriranya aba yararenze ku bugingo bwacu uhoraho ashemagizwe atadutanze ngo tube inyama z'amenyo atadutanze ngo tube inyama z'amenyo yabo. Imana nishimye. Niri jambo ry'Imana twakomba kwishimikiza kuri uyu mwene data amaze kubaramutsa ababwiye niyo avuka. None rero imbere yuko ashishikara atubwira ibikorwa Imana yakoze twari twishimikije ijambo ry'Imana. Nubundi abariko baradukurikirana mwese turabasavye mwihangane namwebwe aho muherereye ku mpande zarizo zose turabasavye mwihangane kugira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana. Imana yo mwijuru se w'umwami wacu Yesu Kristo duhejeje gusoma ijambo ry'Imana none tugomba dusangira isengesho. Turasengeye umuntu wese aza kumva iyi ntahe y'ibitangaza n'ibimenyetso yakoze asanzwe afise ingorane asanzwe afise gucika intege asanzwe adendebukiwe asanzwe nawe ari mu ntambara nyinshi yifuza kubona kugira neza kw'Imana. Abari mu mpande zose turabasengeye, abari mu gihugu hagati abari mu bihugu bitandukanye turabasengeye kugira ngo ijambo ry'Imana ribakoreko, ijambo ry'Imana ribagire ku bushobozi, ijambo ry'Imana ribabere inyishu. Turagushimiye ku bikorwa bidasanzwe biza gukoreka inyuma y'abagiye kudukurikirana. Imana ibaho umugisha mwese, Imana ibagire neza. Amen. Nuko rero Chuti mwese muriko muradukurikirana nkuko duhejeje kuvugana namwe mwaka kanya nagira ndabasabe kugira ngo mushobore gukurikirana ikiganiro cyane cyane intahe zikomeye. Reka uyu mwanya mukurikire. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jewe nari ingwara nyinshi kandi ingwara ibabaje iremereye
kuva mu 2013 iyo ngwara iramfata ndivuza mu baganga bose bo hirya no hino kugeza aho abaganga bose bananirwa bariyumvira bati reka turabe mu nda ko ari isogi zazivye barankora mu nda irya mbere hama bankoze irya mbere kugeza yaho ntinda mw'ico gihe ca mbere kugira bankore nari natwaye inda ndayitwara ngwaye ukunyene maze imisi mu bitaro barananyagoranirayo ndatanga imiliyoni 7 abantu baranterera kugira ndayaronke ni igihugu cakoze abantu baramfasha hanyuma rero ntwaye iyo nda kuva ku kwezi kumwe nicaye ku gitanda nakimaze ko amezi 7 ntashobora kuva hasi ntashobora gutambuka kugeza yaho bamvana mu byo bitaro banjana ahandi bari banjanye muri boroke ngo bakoreye umwana mabundikire kumvo zuko iyo ngwara iri mu nda imujije amahoro baca bavuga bati twege ntacyo dushoboye reka tukurungika ahandi baca baranurika ku bitaro vy'ikibuye ngenda nyene urazi ibintu umuntu yambara agomba kogwe byose nagenda bitwaye n'imashini nyongerereza impemo hamashitseyo barandaba baragerageza ibyo bashoboye baca bavuga bati uyu mwana wawe rero ntitwomukurayo amaze gupima ibiro afise mu nda basanga afise ikiro kimwe n'amajana 2 bati yoca apfa rero niwihangane uko biba kose niyapfa murajana canke naho mukire mwese hanyuma rero ca ndaguma ngaho barantera imiti kugeza aho yamana imbongabunga yanda iraguma mu nda jewe iyo nda ndayifise nararize umugabo ararira harabura igihozi ikindi kugeza naho abantu babibonye bavuga bati none bizakugenda gute ko cyakemuga gitwaye inda bizoca bijana ntaguciriyemwo ayo mezi yose 9 watwaye iyo nda ukitwara wacija mu bitaro ayo mezi yose 9 wari mu bitaro kuva ku kwezi kumwe je nari mu bitaro nasubiye gutaha muhira ari uko ndamuvyaye uwo mwana ndamuvyaye rero hama ndataha abo bari banyakire kuri hôpital yo mu Rutovu duhura ntashe barambarira bati ubwo wewe waravyaye umwana ariho ndababwira ati umwana ndamufise ngo ujye baramonyakiriye bati numutwereke hama ndamubereka baci bavuga bati kubwo Imana yaguteye igiteka ikakora igitangaza nk'icyo twe twari twarushe twabona ko muzojana indeki tuguhaye tugukura ngaha n'imodoka y'ibitaro tugushikane kw'izone uvukako kugira na bagutegere no ba telefone baci bagutegera ugiye rero baci baraza kuntegera ndababwira icyo gihe nari mfise iyo ndahari muri cya gihe cya corona nyene bari banyugaraniye ikibuye nta muntu n'umwe yashobora kungendera n'uwo ntiyarenga irembo yategerera inyuma y'irembo hama nsubira tutanabonanye rero ntashe navyaye uwo mwana baca barambarira bati burya rero so tugukora uwo mwana wamaze ukwezi n'inusu ugenda urya ibintu vyongereza kuko nta maraso ufise ca ndagera ndabirya barangirira ubuyi nyene barandondera utuntu haheze ukwezi n'inusu ndagenda barankora mu nda mw'ito sogi hama barubika n'igitereko kuko nari mfite ico kibazo cyuko babona ko ntushaka gutwara iyindi nda rero ca ndaza ndagumaho uwo mwana kwija amezi 7 aca aragwara nawe atangura gukama amaraso ca ndamujana ku bitaro baramutera amaraso baramuvura kugeza aho uwo mwana atangura gutambuka arimwo iyo miti yanywa ayo maraso ubu rero mbere akwije imyaka 4 n'amezi 4 hanyuma rero niyo mu myaka 3 n'amezi 5 yaremba ndamuzana ino kuri peseja baramuvura imiti yose nayigura inyuma abantu baramfasha navuye ntanzira y'ikicenda basanga umutima wiwe urazinze kandi uruguruye amahaha yaratubaguritse inda yaravyimbye hanyuma rero baramuvura baramutera imiti ndayigura inyuma ku bantu baramfasha ndamuvuza haragera igihe cyuko ntaha ndamutahana mugabo ntaha nanje bwa buremere bwo mu nda bwagarutse kumvo zuko nari ndamuheka ntagira umunyakira nanje mfise ico kibazo mu nda wumva babara narabara cyane nkumva imisonga mugabo nkatambura ukuntu ndamushira hasi nawe ntiyashaka gutambuka ntiwashobora gufungura oya ntivyakunda kuko indya zose bari barazimbuje indya zimwe zose ndaziheba je nari ntunzwe n'ubuyi n'amata gusa n'uturengarenga two ivyo bihe byose yego bari bazi ko ufise ikibazo co mu nda yego hanyuma rero ndakira ivyo bintu ndabibamwo uko nyene kugeza aho bampaye ibiharage jewe ndabikobora ibishato nkabanda kurya vyiyaje imbere bati turwaye itegeko y'ibiharage bibisi vyonyene ndabitimbiramwo uko nyene ndabaho uko nyene shitse rero mvuye no mu kwezi kwa 11 no mu kw'icenda niho nashika nanje naremvye baca bangira ecographe baca basanga mu nda ngo hari ikivyimba baca basura kunkora kandi ubugira kabiri
rero ndagumaho kuva rero mu kwezi kw'icumi na kumwe umwaka wahera sinigeze ndonka agahengwe mu nda nagumye mbabara vya bintu bitwa ngo bankoze kugira ngo jewe nsohoke ntivyakunda. Usohoka no kuvuga ku mwanda mukuru? Umwanda mukuru je sinigera njayo n'akantu na gatoya. Igihe kingana iki utagiye ku mwanda mukuru? Haheze imyaka 13. Imyaka 13 utaja ku mwanda mukuru? Ego. Kandi ufungura? Nakivyo bintu nyene kandi vyiveka kandi banyoye amazi yose nadahwa umwanya wose. Nta kintu na kimwe cari kigenewe guca hepfo kigira gicepfo ca ruguru. Mana yo mwijuru, no kuvuga ivyo wariye ivyari gusohoka ngo bice aho vyategezwa guca wacu bidahwa bigaca ruguru? Vyose bica bica ruguru, nkashuha mu nda nkatigita nk'inagira ikiya kikabira. Aho rero maze gushuha nkatigita gose kugira ngo amahoro na Imana impare nkadaho navuga ati Imana urakoze nkaca mbona ukuntu nduhutse umweko burahise. No kuvuga ko wamana inzara kuko nubundi niyo wajya wibaza ngo hari ibintu bigufashije mu nda wacu bidahwa kandi naho nagomba kwingira je nazihiba kuko navuga ati ingaruka yavyo nimbi ndarushe kandi ndarambiwe. No kuvuga byari ibintu bikomeye cyane gose. Okay, hanyuma bandanya imyaka 13 ibyo urya byose bica ruguru? Yego. Abaganga byarananiranye? Yego. Hanyuma rero bandanya mutugire nta muganga numwe atigeza mpoza kw'intoki ku biganga bya hano ibitaro byose by'Ibujumbura? Hari hageze ko barakoze we nja mu Rwanda. Waravuze ko wagiye kurikira? Kurikira naho ne baragerageza ni muri Semoseka hose niho watangiye n'izo miliyoni 7 wavuze ko ngo wagurishije n'udutongo twose? Utungo twose naragurishije narahejeje ngo izo ngwara ngo ndababwira umugabo wanje ngo nampebe ngo namamariye kwitunga. Mugabo nawe kubera Imana yari muri we yavuze ati ntawe nzoheba nzonka ari uko Imana imunyatse. Hanyuma rero turagumana turabangiye ubuzima ni nk'ubu kuva mu kwezi kwa kane ari kibuye mu bitaro bambariye ko mu nda hari igikomere ni mu mutima cyandaza rero barangirira ibyo bipimo bino hanyuma bangirira ibyo bipimo banyandikira imiti ndabandaye muramare kuyigura cyandasubira ndaza ndabacibambara ati hari ahantu rero hari amasengesho akomeye ivyananiye abantu Imana irabishoboye. Amen. Jewe sinashobora guhaguruka ngo ntambuke mu nda nagoma ngene naseguye n'amaboko ntambutse ngo ndango hinyagaze numva umengo no pasoka n'uwo mushono. Hanyuma rero ndagenda buke hari n'inkoni navanye ruguru n'unda yifise ahantu ko nashaka gutambuka. Amakuru ya hano mwayamenye gute kugira ngo mushobore gushika hano? Mwari mugeze mu bitaro, mwayamenyeye mu bitaro cyangwa mwayamenyeye ruguru aho mwari muri? Twe tukiri ruguru iwacu twarumva ku iradiyo bavuga ngo 11 ngo hariho kanguka ngo isengera ngo bagwaye bagaca banga ufata aho babara ngo kandi ngo ni ku telefone ngo babivuga. Jewe rero nta telefone nari mfise kandi nta kanguka nta ni radio nari mfise. Shitse rero ku bitaro nzari bari ko bambara ati ha hantu wifuza kuvuga ko woje hari hantu basenga kandi ho rasenga ngo woje ayo wocukira ndababwiye mbwira umuntu ntabarunjane n'ukuri je ukiri ruguru wumva bavuga ivy'ikiganiro cyakanguka nawe ntiwaronka radio ngo uce ugeze ino rero uca wumva ko hari ahandi basenga. Ndavuga ati rero ko nari nipfuje ko bonsengera reka nje aho hantu bansengera. Hano rero wavyumvise ugeze mu bitaro byo kuri Wakarede kuri Prince Regis niho wumviye ko hari ahantu basenga? Hanyuma rero uwo muntu aritangaranjana aramfata uwo mu modoka ntazo namenyeye gucamwo aramfata uko aranjana ku isengero baransengera kweri umukozi w'Imana Justin aramfasha cyane ku buryo ntashobora gutambuka ngo ngororoke ndasubira ndahaguruka ndatambuka ndagororoka. Narumvise ko imbere yuko ushika hano twe turiko turakorera hano kumutakura n'ishengero rya Repentance riri ariko dusanzwe dufise n'ishengero kwijabe niho mwashikiye kubera ariho hari hafi cyane barabafasha barabasengera. Inyuma yaho natwe twarabakiye muza hano ariko ugishika kwijabe nta magara ngo wari ufise nta buzima wari ufise? Nari ndende cyane hamwe ntashobora no kwinyagaza naho nashika ku gatebe nagumanishe ku nyene nava hari uko bagiye kunsengera baranyitangira kugeza yabahera kuri jewe kandi byari ibibazo bikomeye cyane n'ukuri baransengera baramfasha baca bavuga ati rero burya rero hariho abavyeyi bacu nabo baraha naho wogenda bogusengera kuruta. Hanyuma maze kuronka utuguvu ndidananika ndategera imodoka ndanayibura navuze ati ivyo ari byo byose Mana umfashije nshika aho hantu nkeneye gukira kuko ndarushe nkeneye gukira.
candaza Imana iranzana turashika ngaha turanazi mwageze kwijabe ngo mugendana isonde mugendana Ego. ibiki hano mwashitse hano isonde bamaze kubasengera hageze igihe muyikura baciye bayikura hanyuma iserumu bari babuze n'umuti iserumu yari ngaha ku mutima ha niho bari banteye iserumu baza baracishamwo umuti hanyuma rero ncitse ngaha no kuri ndabatura imitwaro baransengera baramfasha no kuri iyo myaka 5 taheze jewe ntazi kuja kwitware ntazi gusura ntazi ikintu na kimwe cya ruguru none Imana yaramfashije no kuri ubu byose birarengana mbego maze gushika hano byatanguye kuguruka mu masengesho twabasengeye hoba haheze umwanya ungana gute inyuma yo kubasengera hama hakaca huguruka byose bikacaho byategerezwa guca hari haheze indwi inyuma y'indwi imwe tugusengeye yego igihe washika narabonye wari umeze nabi nakubwiye kurembye mbere turagusengera inyuma y'irya ndwi byaciye vyuguruka yego ubu urituma neza nkuko bitegezwa kumera ndagenda mugabo ndabara ko igihe hari kinini mugabo Imana yacinda bikagenda vrema yego bitewe nuko imyaka 13 udakora ico gikorwa ariko ubu byose biragenda neza ivyo wategezwa wahora ukora inyuma y'imyaka 13 canke ivyo abandi bakora byose urabikora yego bikacaho byategezwa guca bicaho byategezwa guca no ku Imana nishimwe cyane amen urafise amashimwe menshi cyane mbega abaganga babonye inyuma y'ivyo bavyifashemwe gute bavuze gute umaze kubabwira ko byagenze uko inyuma y'imyaka 13 ibintu byarananiranye kwa muganga byarananiranye barapimye ibintu byose bikanka inyuma bimaze kugenda neza warababwiye ati ubu byashobotse bavuze gute abaganga je narababwiye ati burya rero namwe ampaye imiti vyarase nagiye mu masengesho baransengera Imana yanciriye inzira abaganga bari baje bavuga bati burya rero imiti tugombe tuyihagarike wibandanye mu masengesho yawe kugira Imana igutabara burya amasengesho n'imiti birakorana iyi imiti yase yakora amasengesho n'amasengesho nayo yaciye amfasha Imana ishimwe Imana ihabwe icubahiro gose ndumva ko Imana iriko irakora ibikomeye kandi iriko irakora ibitangaza mu rwego rukomeye cyane jewe numva ari gitangaza hano twari twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo uhoraho ataba mu ruhande rwacu hamwe abansi bacu badukurira hasi ngo amazi canke isuri iba yararenze hejuru y'ubuzima bwacu kuri mwebwe muri ko muradukurikirana rero twagomba tubabwire yuko by'ukuri Imana iracyakora kandi iracyakora ibitangaza n'ibimenyetso uyu mwene data ahejeje gushinga intahe inyuma y'imyaka 13 atituma imyanda yose idasohoka gihe bikoneye ko bisohoka byaca ruguru murumva ico ni ikintu gikomeye cyane imyaka 13 ni ikintu gikomeye cyane ahubwo turashimira Imana yamuzigamiye mu ivyo bihe reka tubibutse mwese aho muri abariko baradukurikirana hirya no hino abakora ubuzi butandukanye abaganga muriko muravura tubibutse ko inyuma y'ubuhinga bw'abaganga inyuma y'ubuhinga bw'amafaranga inyuma y'ubuhinga bw'abize inyuma y'abakomeye inyuma y'abahambaye ku bintu byose bize hariho Imana ishoboye byose hari Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso hano ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana yo mu ijuru shemagizwe itadutanze ngo tube amenyo y'abansi bacu ndizera neza ntakekeranya ko shetani yari yarahagurutse kugira ngo asabe ubuzima bw'uyu mubyeyi ariko Imana irakora ariko Imana iraseruka Imana irakora ibitangaza n'ibimenyetso mwebwe namwe mwoba muriko muradukurikirana mwumvise neza yuko ukuboko kw'Imana gufise inkomezi nyinshi cyane yo gukora ibintu byananiye abantu benshi cyane abantu byananiranye ibitaro byose byo mu Burundi CMCK Rwakarede Prince Reja ivyo hagati mu gihugu eka mbere no kurikira niho yatangiye amafaranga arenga miliyoni 7 byose ubuzima burananirana ntibashoboye kumwopera ngo bamukorere ivyo akora ivyo bategerezwa gukora ariko Imana yo mu ijuru
imugirira neza cyane, imubera inyishu. Reka nsubire ngaruke kuri we. Ubu urafise umunezero, wumva ushima Imana ku bintu Imana ikora, urumva Imana ugiye kuyizera, urumva Imana ugiye kuyikorera, urumva Imana ugiye kuyubaha. Mbega abariko baradukurikirana, abari hirya no hino bariko baradukurikirana, ushobora kubabwira iki? Wobabwira iki ku bijanye n'umunezero? Wobabwira iki ku bantu bafise ibintu byananiranye, byagoye cyane, bashobora nabo kuba bakeneye ubutabazi buva mu ijuru, abaha abaganga bananiwe? Ushobora kubabwira iki? Wobaremesha gute canke wobahamagarira iki kugira ngo bashobore kwitura Imana kugira ngo ishobore kubabera inyishu y'ivyananiye abana b'abantu? jewe umunezero mfise nta nuko noronka novuga ukuntu ngana. N'uwo munsi ndabibwiye abaganga byarabacanse, baratangara, ndaremba kandi ndababara, mugabo Imana yarakoze. Bene data bariko barumva ukuntu ndiko ndashinga intahe jewe patiri amaze kumisigazi narapfuye bose baraheba, kugeza yaho nsanga muharagira ukwezi kose kuza kunsengera ndi mu nzu ntavyibuka ntavuga. Nukuri ku bintu Imana yangiriye ngisinzi ishimwe noronka naho Imana nzoyiha umutima. Yego. Icyo nohanura abandi nabo bafise ibibazo bibaremereye, nimba batabona ukuntu boshika imbere y'umukozi w'Imana, ukiri ingwara ngo arayirata. Jewe ntabivuga ndi mu bitaro, sinari kumenya ahantu nzokirira. Burya nari nawuze ukuntu nja ndi ku bitaro, abantu barankotereza amahera kugira nshika aho hantu, barandungika n'ahandi, mugabo Imana yavuze ngo ja kuri peseje. Burya rero Imana yagombye ko nshika kuri peseje ngo ndonke abakozi b'Imana bansengera kugira ngo ijanye bimenyekane canke byuguruke. Nukuri abantu bariko baradukurikirana nobabwira ko n'ubufise imisozi imbere yiwe izosenyuka. Jewe nari nararushe, nari narababaye, kandi harageze n'igihe novuga ati jewe nufuma niyahura nkapfa kuko ndarusha. Ariko Imana yo mw'ijuru imbabarire ko naribwiye kenshi abakozi b'Imana baransengera nabuze amahoro. Kugeza yaho ntashe muhira ata mwana yondamutse bakanyinyegeza, kumva zuko namaze iminsi myinshi inyuma. Naho nateka nkabagaburira bavuga ati urakoze papa, ntibavuga ngo urakoze mama. Ndagira igisebe kinini ku mutima, ndababara. Kugeza aho ndababwira ati mwaba mwase kuvuga ngo urakoze mama, je sinzosubira guteka ndabagaburira, naho nzohishe ndone bagaburira. Ngo none mama ko tutakuzi ngo wama wagiye ngo kenshi ngo tukubona hehe. N'ubu rero naraje nashitse, nimwemere ko ndi mama wanyu. Papa bakababwira ati erega uwo ni mama wanyu yaje. Nukuri baragira igisebe, barababara. Kugeza yaho bari nko mw'ishuri babonye umuntu batereye ku nderuzo ngo je mama baramutwaye, je nta kwezi nashaka kumara muhira ntari mu bitaro, nta yinga ryahera ntari mu bitaro. Naho naja kurima navayo bantere n'indezo nizo sinayinjira bakanterera mu gahinga. Nukuri Imana ishimwe yabwe icyubahiro. Abakozi b'Imana ishishikaye kubaza ku ngazi nini yayo, basiga amavuta menshi bahezagire. Nukuri ntari cyo noronka novuga ku mashimwe Imana Imana inkoreye nihabwe icyubahiro no kurinda nezere kandi ndaryohewe cyane. Abakozi b'Imana mwese Imana basiga amavuta basenzi baterure bashire mu kirere. Nukuri mushishikare kuri Imana yabateguriye. Murakoze cyane. Turabashimiye mwebwe mwese abariko barakurikiranira uku ikiganiro ugusenga guhindura ibintu. Twagomba tumenyeshe abari mu bitaro ko hakiri ivyizigiro bikomeye cyane, ingwara zananiranye ku baganga, ku Imana yo mu ijuru ishoboye kubikora. Twebwe rero turahari ku bwanyu, turahari kugira ngo tubafashe, turahari kugira ngo dushobore kubasengera, turahari ku bwanyu. Abakozi b'Imana turahari, turiteguye kubafasha. Umuntu wese ashobora kuronka ubutumwa canke iyi ntahe n'inimero mu mwanya, muraza murazikurikirana aho ku kiganiro, mushobora kuza muratanga izo nimero. Turahari kandi Imana iriko irakora ibikomeye, iriko irakora ibitangaza. Uronse iyi video urashobora kwirungikirana mwene so canke inshuti canke muri groupe kugira ngo abantu barushirize kumva ko Imana igikora ibitangaza n'ibimenyetso, kandi iracafise abakozi b'Imana ikoresha. Turahari dusenga Imana tuyinginga kugira ngo idukoreshe ibikomeye ku bwanyu. Rero turabashimiye kandi turabakengurukiye ingene mwagerageje kudukurikirana, n'ingene muza gukora igikorwa cyo kurungika iyi video mu nshuti, mu bagenzi no hirya no hino, mukapartage mukarungika hirya no hino kugira ngo abatari bake barushirize gufashwa. Amahoro y'Imana bane namwe. Mwari kumwe na Nduwimana Joseph, umukozi w'Imana, intumwa y'Imana yahamagaye mw'iki gihe kugira ngo ifashe abantu bayo. Yesu abaho umugisha. Bye.